ibintu vyose bishikirizwa na Evariste Ndayishimiye co kimwe n'abandi bategetsi vyuzuyemwo ububeshi gusa, kuko bavuga ibintu n'ibihushane vyavyo. Ngira ngo muribuka ko mu minsi mikeya Ndayishimiye amaze ku ntebe y'umukuru w'igihugu, ejo bundi yaheruka kuja kw'ibohero rikuru rya Mpimba guhuma amaso abarundi n'amakungu, avuga ko agiye gutanguza kurekura abanyororo yavuga ko yagiriye ikigongo. Ariko ku rundi ruhande abo banyororo harimwo n'abanywanyi batari bake b'umugambo MSD n'ubu baracagorewe mu munyororo. Abo banyororo barimwo abanywanyi bacu baheruka guturirirwa mu ibohero ry'Igitega kandi bategerezwa kuba baratashe kera. Muribuka kandi kw'ico gihe nyene yashikirije ko abanyororo co kimwe n'amadosiye yabo ko bigiye gutangura gushingurwa mu buhinga bwa none uyu munsi bigenda gute ngo ntibabwira abarundi n'amakungu abanyororo bahiriye mu ibohero rikuru ry'Igitega? Ngira ngo mwumvise ko umukuru w'igihugu yubahutse kuvuga ko abaguye muri rirya bohero ko batarenga 46. Ivyo vyose nta kuri na kumwe kurimwo. Ikiboneka no kurondera kubandanya guhuma amaso abarundi n'amakungu gusa. Kubijanye rero n'ivyabereye kw'ibohero rya Gitega, mu majambo make muca mutahura neza ko atanayandi matohoza gikenewe, ko rirya bohero ryaturiwe vyateguwe neza na leta y'u Burundi. Yaba atari bo barituriye ntibaba bariko barabandanya kunyegeza ukuri kw'ivyabaye kandi bisanzwe bizi. Kira noneho uravye ingene bagumye banyegeza ivyabaye, bagahamba abantu bapfuye mw'ijoro mu kinyegero, bene abantu batabimenyeshejwe, nta nkeka ko aribo babikoze. Twebwe muri MS co tubwira abarundi ni uguhagurukira rimwe bagafatana mu nda, bagakura Evariste Ndayishimiye n'akagwi kiwe kugira ngo Uburundi n'abarundi tuve mu mahano n'akarenganyo twatewe n'intwaro.